Yesu ashimwe. Dusangirira amajambo dusanga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo igice cya 2 umurongo wa 2 haravuga ngo barabaza bati umwami w'abayuda yavutse ari hehe kuko twabonye inyenyeri yiwe turi mu buseruko none tukaba tuzanwe no kumushengerera. Dusangira ijambo rivuga ngo inyenyeri yawe. Yesu amaze kuvuka abanyabwenge b'ivy'inyenyeri babimenyeshejwe nuko babonye inyenyeri igaragaza umwami yavutse. Herode nawe amaze kubimenya yaciye ahagarika umutima n'abi Yerusalemu bose yuko havutse umwami aje kumukura ku ngoma. Hanyuma rero cyahamagara abanyabwenge b'ivyanditswe n'abakuru b'abaherezi bo bari bazi ikijambo ry'Imana ribivugako kandi bari bafise ubuhanuzi bwavuga yuko Kristo Yesu azovuka. Arababaza ngo mbega Kristo Yesu azovukira hehe? Baramubwira bati ni Betelehemu mu gihugu c'Yudaya. Avyumvise rero acarumva vy'ukuri yuko uwo mwami ashobora kuba yavutse. Acatuma abanyabwenge b'ivy'inyenyeri bagiye kumurondera bati nimwamubona nanje mumpamagare nje kumushengerera. Ariko kwari kubesha, kwari kugira ngo amwice kubera yarababaye ahagaritse umutima kubera haje uje kumukura ku ngoma. Byagiye kugaragara kubera mu nyuma yahavuye yica abana bose bakiri batoya b'imbere y'imyaka 2 kugira ngo nuwo mwana ari we Kristo Yesu apfiremwo. Ariko Imana ishobora byose bayashize inyenyeri ku muntu yaramuzigamye. Nuko rero babanyabwenge b'ivy'inyenyeri Imana ikirababwira ngo ntibasubire kumubwira yuko babonye uwo mwami kugira ngo ntashobore kumwica. Murumva ko Imana yamukingiye. Rero nshaka kuvuga ibijanye n'inyenyeri yawe. Burya nawe urafise inyenyeri ikuriko ikuranga. Iyo ni ingabire nziza Imana yashitse muri wewe yicu uzoba yicu uzokora kugira ugirira akamaro abandi. Ndabaha akarorero ka Yosefu burya yari kwinyenyeri. Inyenyeri igaragaza yuko azoganza. Hanyuma bene wabo baramwanka nkuko Herode yagize ishari ahagarika umutima. Na bene wabo na Yosefu barahagaritse umutima mbere barondera kumwica. Ariko kubera Imana ariyo yari yamushize kwiyo nyenyeri yagumi yicunze iyiraba. Imana yarakoze ibishoboka. Yosefu ntiyigeze apfa. Inyenyeri yiwe yahavuye ija habona araganza muri Egiputa. Kandi rero bamwe bene wabo yahavuye abagirira ikimazi kidasanzwe. Buryo waruzi ngo naho bagupfuhira bagafuhira inyenyeri iri muri wewe yuko uzobagirira ikimazi. Yarabagiriye ikimazi kidasanzwe arabarokora mu gihe c'inzara. Nawe rero uri kuranyumviriza hariho inyenyeri kuriko. Mbere nagomba mvuge ngo Noel y'uyu mwaka ikwibutse yuko inyenyeri ya Yesu bagomba kuyizimya. Yagaragaza yuko aje kuganza kandi atari kuganza mu mubiri, kuganza mu mitima yacu. Iyo nyenyeri Herode yagombye kuyizimya. Nawe wibuke ko wa mubi abundi inyenyeri yawe kugira ngo ayizimye. Nuzobica Imana yagenye kuzoba. Ariko rero muri iyi Noel wibuke yuko Yesu yanesheje. Hanyuma ugwana unesha. Senga Imana iyo nyenyeri yawe izitirirwe. Iyo ngabiri iri muri wewe izitirirwe kugira ngo bikunde uzogirira ikimazi benshi nkuko Yosefu yagiriye ikimazi benshi. Ariko cyane cyane nkuko Yesu yatugiriye ikimazi twebwe twese kuko Herode atashoboye kumwica. Nawe ndakuremesheje nta uzokwica. Baho kugira utugirire ikimazi iyo nyenyeri yake natwe tumererwe neza mu izina rya Yesu Kristo.